ariko maze gutaha n'ubundi indwara yagumye ibandanya. Mu nyuma niho umurongozi yaheze arambaza ati none ubu ya ndwara yawe byifashe gute? Ndamubwira ati n'ubundi mbona iguma ibandanya nk'uko byari bimeze. Hanyuma rero niho nabandanya asenga, Imana irangirira neza. Niho mu nyuma umurongozi yashambwira ati rero ko bimeze uko urazozana amazi ndayasengere, hanyuma turabe ukungene vyogenda. Jewe ninagize n'ubwoba, ndamubwira nti je mbona umengo nopfuma ngenda kwa muganga, ariko arambwira ati ntugende kwa muganga kwirirwa urata amahera, ati wewe urazana ayo mazi tuyasengere gusa. Nukuri narayazanye ico gihe nari nje mu masengesho yo kwa kane, turasenga, duhejeje gusenga niho yasengera nyamazi hama ndayatahana. Maze kuyatahana, maze kuyanwa, nukuri iyo ndwara yanje yaciye ikira, ndakira kugeza zino saha. Nukuri narakiza kandi ndabishimira Imana. Imana ibandanye yongera umugisha uyu murongozi wacu. Nukuri ibyiza amaze kubona biciye kuri we ni byinshi. Niyo mpamvu rero nari mpagaze ngahashima Imana. Tubwire iyo ndwara iyo ariyo. Iyo ndwara nari ndwaye ubutinya bwari bwase guhera. Nari maze iminsi 18. Nukuri nagize n'ubwoba nyene ngira nje kwa muganga, Imana irangirira neza biciye kuri uyu murongozi. Imana nihabwe icubahiro.